Yesu ashimwe cyane. Ntiwoshobora gukora igikorwa c'Imana utari umuntu ufise urutonde. Mbega ntufise ingabire? Ego. Mbega Imana ntiyaguhamagaye? Ego. Ariko umuhamagaro n'ingabire ntibihagije kugira ngo ukorere Imana neza. Ariko kandi urutonde wewe ushira ku buzima bwawe burakugira umukozi mwiza, canke absence y'ugo rutonde bikakugira umukozi mubi. Niko bimeze muri business yawe, niko bimeze muri mariage. Yesu ashimwe cyane. Amina. Nukuvuga ngo nimba mwaragize mariage, abatwa presence uno munsi, mariage ni responsabilité. Kandi mariage si organisation ya cérémonie, mariage si organisation ya réception na dîner na dote. Mariage uyinjiyemo ugomba kuba uri umuntu uniteguriye, uravyumva gutanga ikiguzi cyo kubaka urwo rugo rwawe. Yesu ashimwe cyane. Hari ibintu bizogusaba. Wahora uri umuseribateri ujya hanze, wahora uri umuseribateri ufise kadogo agutekera ata amavuta birimo, wahora uri umuseribateri ibyo kurya byose kadogo ateka bikuryohera, ariko ubu haraje umugore, haraje ibindi bintu, hari ibindi bintu byinshi bije kwinjira. Ibyo nabyo ni birafise discipline ijanye n'ico kintu. Yesu ashimwe cyane. Uriko urasengera ngo Imana iguha umwana, Imana izoguha umwana, ariko kuba umuvyeyi naho hari discipline bisaba kugira ngo wedi kujya mwana wawe mushikana ahantu, hari ibintu bisaba. Hari abavyeyi duhora tubona baza akakubwira ngo pasteur ngo mfashirize umwana wanje ngo ntaco ntamukoreye, ngo namukoreye ibintu byose bamaze ngo wamukoreye ibiki, umviriza ikintu cyose yashaka, Nike yabisohotse nari mugurira, namwigishije ishuri ryiza yize Ecole Belge, uravyumva hejuru y'ivyo ikintu cyose yansaba aragira gute, uravyumva ibyo byose rije kumbarira wamukoreye, wamuhaye ibintu. Ndoge mbega uwo mwana yarakeneye ibintu. Kwega pastor ngo je ngo nakuze mfise amavunja, ngo nakuze nkenye, ngo nakuze ngowe, none gasha umwana wanje navuze ngo icashaka cyose nzokimuha, ntiyobaho uko nabayeho. Nkavuga nti wrong. Uriko urera ufatiye ku bikomere, nturiko urarera uri musi y'uburongozi bwa Mpwemu Yera. Ibikomere by'ubuzima bwawe n'ubukene wakuriyemo uriko uvyihorera mu kubiha umwana kugira ngo urepercute canke uprojete satisfaction wabuze uri umwana ku mwana wawe. Nukuvuga ngo ufise un problème psychologique. Kuko uri muri rapport ya besoin. Or ntushobora gukosora ikintu wabuze ukiroporte ucaplike ku wundi muntu, kuko uwo wundi muntu aba ari muri realite yiwe. Rero reka kumbwira ngo warareze umwana kuko wamuhaye ibintu, ariko nikihe kintu kizima wakoze yabonye kiri mu buzima bwawe wabayemwo, wamukominitse ukakimwonsa nkuko wamuhaye amaberebere, kandi uyu munsi icyo kintu kaba kikogeragiye gute kiriko kiramufasha kandi kimutegura kuzoba mu buzima bwa misi yose. Iyo ndiko ndaraba ibibazo mu makouple canke iyo wakompanya makouple, urashobora kubona yuko hariho ibice vyinshi kwijana vy'amakouple afise ama problème ava mu kungene bakuze. Nuvuga ko hariho ibintu tutakuzemo neza turi bato bigaruka bikafekta mariage zacu, kandi vyafekta mariage yacu bikafekta abana bacu. Iyo bavuga karande si ikintu kiri spirituel. Karande ni transmission ya défaut ku ma génération.